ubushobozi bw'Imana. God's power. Bufise address. Ubushobozi bw'Imana. God's power. Butuye mu ijambo ry'Imana. It dwells in the word of God. Na hamwe uzosanga ubushobozi bw'Imana. In a single place you're gonna find the power of God. Mu ijambo ryayo. Na hamwe uzosanga ubushobozi bw'Imana. In a single place you're gonna find the power of God. Except in His word. Vuga ngo ijambo ry'Imana. Say the word of God. Rironga ikibanza muri jewe. That He have a place in me. Ngomba kugatsindagira vuga ngo mu ijambo ry'Imana. Say the word of God. Ijambo ry'Imana. The word of God. Rironga ikibanza muri jewe. That He have a place in me. Amen. Amen. Siko Joshua afise ubushobozi. Now Joshua is the power. Nuko Joshua afise ijambo. Because Joshua has the word. Ahari ijambo hose. When there is a word, ari ubushobozi. there is power. Ubwami bw'Imana samajambo. The kingdom of God is now word. Ubwami bw'Imana n'ubushobozi. The kingdom of God is power. Gira mwicaranye ubwami bw'Imana samajambo. Say to your neighbor, the kingdom of God is now Ubwami word. bw'Imana n'ubushobozi. The kingdom of God is power. Iyo bavuze ubwami. When they are talking about the kingdom, Bavuze umwami. they're not talking about Bavuze king. guverinema. They're talking about government. ubwami. They're talking about the Ama kingdom. Imana. And God. Niyo mwami yonyene He is iragakomegwa amashi. only the king is to be praised. Glory. Ariko rero iyo Mana But this God, ifise government. it has the government. Muri guverinema y'Imana. In God's government, Hari abo bitwa abaministri. there are those we call Mu ministers. Kirundi In Kirundi, tuvuga ngo abantu bafise ibango. we say those who have ministry. Ariko mu bisanzwe Bibiliya ivuga mu gitabo The c'Abanyefeso Bible says in the book of Ephesus, igice ca 4:11 chapter 4, ngo bamwe yabagize intumwa, 11. He made some apostles, abandi abagira abavugisha, others He made them prophets, abandi abagira abavuga butumwa, others He made them evangelists, abandi abagira abapastori, others He made them pastors, abandi abagira abarimu. He made others teachers. Ntibigize niwe yabagize. They did not make themselves, but Abantu bose He Imana made. yagize ikintu kana. All the people God made something. Yarabahaye n'ikintu He kana. gave them something. Abo bantu yagize Those people He mu made. Cyongereza bavuga ngo ya ministers, mu Gifaransa bitwa les ministres, mu Kirundi no babita bango mu bisanzwe n'abashikiranganje. Are ministers. Bisikura ngo uhuye n'umupastori, If you meet with a pastor knows uhuye himself, n'umushikiranganje mu bwami you bw'Imana. meet with a minister in the kingdom of God. Magasenga As you stand, ahagaze umushikiranganje mu bwami bwa Jehova. there is a minister in the kingdom of God. Ijambo ry'Imana rivuga rero The word of God says ubwami bw'Imana samajambo. the kingdom of God is now word. Iyo ubwami bukomeye When a kingdom becomes strong, ababukoramo bose barakomeye. those who serve in it, they become strong. Iyi mentalite This mentality, yategerezwa kutubamo. it should dwell in us. Imana ubwayo God Himself, yabahamagaye abo bose He called all of them kugira ngo bubake ishengero for ryayo. them to build His church. Ntiyari kubarungika ataco He bafise could not stand in vain. kuko yari izi ko hari ubagwanya afise nanyo He n'ibindi. knew there is a person against them, Kandi mu kubaha and in giving Imana them, yaharuye ivyo shetani afise. God counted what the devil has. Ikivuga ngo ndabahaye ububasha And then He said, I give you bwo power gukandagira inzoka na scorpion to walk on snake and n'ubwo scorpion kunesha and to defeat ingomezi zose za wa mwana. all powers of the Abo enemy. baministre b'Imana Those ministers of God, mumfashe help me. bari kw'isi yose, They are all around bari the mu world. Burundi, In mu Burundi, mashengero atandukanye, in all different churches. bari hose, They are bari everywhere. South Africa, There is South bari Africa. muri Amerika, They are in America. umupastori, In a pastor, intumwa, They are umuvugishwa, umuvugabutumwa, a prophet, an umupastori, evangelist, a pastor, umwarimu. a teacher. Duhaguruke dukomere Imana amashyi kubw'abo bantu You bose aho stand up baherereye. and you clap our hands for Vuga ngo those Mana people. ndubasha abo Say, wahamagaye. God, I respect those you have called. Ndashize izina ryawe hejuru I lift up your kubera name abaministre wahamagaye ku isi. because of the ministers you Vuga ngo called kuva uyu them. munsi Say, since ngiye now, kunguka I'm going to ku kintu benefit cyose from everything washize mu bo wahamagaye. you set in those you called Mw'izina rya for. Yesu. In Jesus' Abizera name. bavuge amen. Those who believe shout amen. Icyo shetani ashaka ni iki? What the devil wants is Nuko this. utamenya ivyo wemerewe. It's for you to not know what you are. Ndaryohewe muri jewe I rejoice in me kuko ndiko ndumva ubushobozi bw'Imana. because I'm feeling God's power. Ni giki dukeneye twese? What we need all, Ubushobozi bw'Imana. we need the power of God. Inyuma ya zino nyigisho After these teachings, zoca nigisha icyo bita the power of I'm God. going to teach what is called Ubushobozi bw'Imana. Kandi mu minsi iri imbere And in the nitwaheze ibi next time, tuja twugurura ishuri. as we end, we're going to open a Ubu rero school. tuzogita Dunamis School. Now, we're going to call it Dunamis School. Iryo shuri That school, tuzora twigishamo ivy'ubushobozi we're bw'Imana. going to teach about the power. Kugira ngo umumama For a woman, amenye ko yemerewe ubushobozi. know that He's the Lord with a power. Agende yubake mu bushobozi. Go and make your home in power. Hallelujah. Hallelujah. Ni bande bemera ko abamarayika bafise You ubushobozi? know that the angels, they have the power. Okay. Abaheburayo 1:14. Hebrew Bibiliya 1:14. ivuga ngo The Bible says, abamarayika ni iki? what are the angels? N'abakozi buhoraho. Are the servants of God. Ariko barungiswe ku isi But they were sent on earth kugira ngo bakorere for them to save abazoragwa agakiza. those who are to inherit the Abo rero salvation. bakomeye Those who are strong n'abakozi ba. are your servants. Bibiliya ivuga ngo The Bible says, umumarayika umwe one angel mw'ijoro rimwe in one night, yica 185,000 personnes. he beat 185,000 people. Umwe, One, umukozi wawe umwe, your one servant. ivyo nivyo ashoboye gukora. That- Jambo ry'Imana rivuga ngo The word of God says, abo bamarayika those angels n'abakozi are the servants, ariko kandi bafise ubushobozi. but they possess Ariko power. ijambo ry'Imana rivuga kuri jewe But the word of God to say and to
Dwyer and turi me, abana we are the children. iwanyu To you, umukozi nawe we ninde a servant in you, who is to be given Wewe. something good. It is you. asangwa ari papa wawe yahaye umumarayika inkomezi yaraguhaye nyinshi ni kubera kutazi ibyo ushobora kubisigura byose uyu munsi I can explain everything ariko today, ndabasezeranye tuzogira school but I promise you're gonna have a school. twige We're gonna learn, kandi tuzahagurutsa abakozi b'Imana benshi and we're gonna raise up so many muri servants iryo of shure God rya dunamis in that school of dunamis. amashyi menshi cyane ku Mana Clap your hands to God.